mutubabarire kuba byarabaye kuriya peut-être ko ari kurya izina rishasha rya meilleur chrétien twifuza kubona abakristo bakerebutse bakora bakamenya ivyo barimo n'abainspire bwa mbere n'abangrophone barakunda gushima cyane ivyaciye intege ahubwo navuga ati hamwe woneka abandi hagaca aboneka nko muri yandi mashengo ndakuvuga amazina umuntu yakoze cyane gusunya abandi bakamuha indege bakamuha ikindi kintu kanaka. Ayo makuru mwotanga ku muco utanga umuco kuri byo botangara maze kubona abantu banyandikira ambye ati utaduhaye amafaranga turakumara amazi ugasanga abanyandikiye nkabye ati no nimushake muvuga ivyo mushaka. Murabizi hari abantu benshi badakora bicara baguma hamwe biyumvira ikindi kintu bokora hanyuma bagateka umutwe hanyuma ujya muntu yabikoze yaramenyekanye bashaka kwa bicije ku YouTube bakadandaza cyane sinzi biri nyuma yavyo mugabo ico nababwiye ko basabira ikigongwe ku Mana jona ndabizi ko ariko nk'umupastor sinibaza ko nogenda bakina umukino nk'uyu. Murakoze reka fata kanya ngira abantu bamaze umwanya banyagako baruhuke kuko amamega ni menshi nibaza ko n'ibiyago byabaye byinshi bikonsantre ku mafere yabo. Nagomba ndamenyesha ikintu kimwe sinzoruhuka Uburundi budafise amahoro akwiye sinzoruhuka abarundi batarya ngo bahage sinzoruhuka abantu bakiri ibinebwe nzobigisha gukoresha amaboko yawe kuko udakoze ntakajye. Murakoze. BTV Burundi presents B News. Nagombwa mbeshimire abamenyesha makuru muri ko muratubaza kuko ikiri kimegaragaza ku mwaka 2020 wagenze neza abamenyesha makuru marako ntewe iteka ryo kubazwa n'abatari bake. Ikinacho novuga muri 2020 twafashije abantu benshi kimwe cifuza dushikiye abajene nuko abajene nibo ba mbere bazotuma Uburundi buhinduka nibahinduka bakiri bato kandi niho hantu wanagomba jewe numva no shimikira cyane uko nibo bashobora kwakira ivyiyumviro byo guhinduka. Mu byo nibaza nuko batanguye kumenya gukora bakiri bato gukora ibintu do qualité ibintu professionnel ibintu birimwo competition hagati yabo bashobora gukura afise ico ciyumviro. Ikindi kuri iki kituma tubafasha kugira ngo tubahe message ntibagombe kuba nk'abavyeyi babo burya ubuzima bwo muri kazoza butegura ubunyene hanyuma la configuration kwa yarahindutse kera twiga dukeneye kurondera akazi ariko ubu twiga tugomba gukira akazi kacu twiga ariko tuzokwisabira akazi. Burya umukinyi wa basket ashaka kuba akazi kiwe mu journaliste arimwe mwebwe avye mukora gashaka kuba akazi kanyu akabatunga abakinyi ba football abafite tugenegene amatabaro mu baje gushanga ibona ko ashaka guhinduka ubuzima ariko ituma ndaba jeune nuko bagifise indoto nyinshi mu buzima bwabo. Rero ndashima ko muri 2020 twaciye ahantu henshi kuko aho twaciye ari abantu bagiye batwakira ari abantu batwumvise ndashaka kubona muri basket mwijabe twakoranye na association des jeunes natifs abantu benshi bararonse amakado abantu benshi baronse ivyo no kwita ubushimwe twarabonye abandi bantu bashiramwe uburyo après nous byaturyoheye cyane kubona abandi bashaka kubati ngahe dushigikire muri football aho twerekeje intamba mu rugamba twinjiyemo twabonye abandi bantu baca bikunda twabonye amashengero menshi ashigikira iki gikorwa aho muri football for Christ bwaro bwa mbere biciye ku marezo sociaux nawe byabaye byiza abakinyi bakamenyekana abakristo bakamenyekana en général ça a été bon muri YBSP aho twashigikwa baye parrain wa Noël pour les enfants hirya no hino twarushize kubisha ku mastati abantu bakabishigikira aho twabonye n'ama association y'aba jeunes bariko barafasha hirya no hino tubashigikira abantu n'ama individu nibaza nka Cedric Bangi na wenyene twapavuye kumushigikira nk'abaririmbyi mu buryo bwe canke ubundi ugasanga twadodoye ko n'abantu benshi. En d'autres termes pour moi l'année 2020 mu domaine y'aba jeunes yabaye couronné de succès. Hari ikindi mwambajije kuvyerekeye ivyo twokwita biri kubirasirikira ku marezo sociaux numva notwenga cyane kuko Apotre Jean Paul Manirakiza mugiye kumubona mu bindi bintu bishasha sindigira mpagarika kwinova kuko ibintu biguma hamwe bizana la routine bizanye la routine. Rero abantu nibaheza ngo biyumvire kwindi by'iterambere inzu twabamwo mu 1900 zizo twamwe muri 2000 zizo twamwe muri 2000 zizo twamwe muri 2020 kandi no kugira muri 2050 ibintu byamaze guhinduka. Aya matelefone tuko turakoresha siyo twadufise hirya y'ejo. En fait il faut penser à l'innovation. Hanyuma icatumye kandi tubikora kujya nuko muri abantu bashima ibikorwa byakoretse bakibagira umuntu yabikoze. Amashima imodoka nziza bakibagira abakozi imodokari.
abantu barisiga parfum bakibagirwa koze parfum abantu barabona umupastori yabasengeye umwaka wose bagashima ko bakizingwara bakiyagira umupastori barabona umudokteur yabavuye ugasanga amahembye 500,000 yabarinze ingwara zikomakomeye cyane. Pour moi numva le centre de toutes les choses ari kubanza kwibuka ko la personne qui a fait les choses akwiye kubanza gushimirwa avant tout aho kuja kubona reserve aho kubona gushimira uwo muntu. Rero mu ma eglise menshi bafata abakristo nk'abantu mengo n'abantu afete batazi yo baja n'abantu wanagomba iyo baje gusenga bagenda basinziriye, mais pas du tout. Imana niyo yorganiza les cieux et la terre, niyo ifata inkingi zose ziboneka. Rero Imana est plus intelligente que tous les hommes, icibwiye gusinya andi bantu bose. Rero twifuza kubona abakristo bakerebutse bakora bakamenya ivyo barimo. Rero mutubabarire kuba byarabaye kuriya, peut-être ko ari zikurya izina rishasha rya meilleur chrétien. Mutubabarire mugabo abakristo si Yesu yabatanguje, abakristo bamenye ku bikorwa byiza ariko barakora mu bantu, gufasha impfuvyi, gufasha abapfakazi no bakomiti mu bikorwa byiza, baca bati abantu by'ukuri n'abakristo bafite umutima nka Kristo. Sino n'abantu babise muri Antiokia, natwe twabikoze kugira ngo tumwite izina bivaye n'ibikorwa byiza yakoze, yafashije impfuvyi, yafasha abapfakazi, yakoze mu iterambere rikomeye, yariteje imbere, yabwiye abantu benshi ubutumwa bwiza amabarabara no tuno nkutwe. Rero twagomba dushimire abantu bashiye kudupibliya nka mwebwe, rimwe na rimwe tubibya nabi mumbabarire ndabashimire kuko sibo niko babitahura, kandi vraiment je nabo nyimengo nta ngware byateye aho gahunda badutawiye cyane kuko twari muri bo babonye ko atakiri tubifuriza bari maze kutubona kenshi. Mu nyemere vraiment ndabashimiye cyane, murakoze. Apotre tukiri ngaho nyene ikijya ciyumviro wagikuye he cyo kushinga kajya gashimwe, hari uwundi yakwenspiye byari bwabe ku isi hama ntiwibaza ko bizozana ijya polemique, mbega inyuma ya polemique hoho ubuntu regreta kuba warabikoze canke nigiki vyunguye na cyane mwebwe canke? Murakoze cyane nk'ishengero rya Christ Embassy ririmo Pastor Chris, aho usanga abaririmbyi bahiganirwa indirimbo amafaranga menshi. Uyu mwaka tuko turavugana la meilleure chanson yabaye couronné avec $100,000 mu ico gihugu barimwo, aho babahaye $100,000 aho ni muri eglise. Ugasanga rero twebwe ngaha ahubwo umupastor akubwira ngo zana mu ishengero, ntigera ashima ivyo mwebwe mwakoze. Rero nabaye inspire bwa mbere n'abangrophone barakunda gushima cyane, nabaye aussi inspiré par Monroe yavuga ngo un chrétien milliardaire. Naje ndamaze kwivuga ko un chrétien milliardaire kubera ko batubwira bati si byiza ko umukristo aba ari umuntu akenye. Nabaye inspiré aussi par Raoul Wafo ari mu gihugu ca ni Côte d'Ivoire, muga afite origine sénégalaise. Nibaza ko yaparvenye kuba umukristo atunze dans moins de 7 ans, akaba ari mu madomene menshi, hanyuma agaca motiva beaucoup plus de chrétiens à travailler. Wanagomba ubaye wa mbere agaca mu motiva. Sinabaye jeje nyene naravye hirya no hino, car ici ibaho par imitation. Akenshi naco twimvanta usanga ari ibintu bisanzwe bihari hirya no hino, hama tugerageza kubizana aha hantu. Alors mwumva ngo ndavye bijya bintu sinabaye découragé, ntivyagenze gute, mais pas du tout. Sugambe ntanguje ibintu bishasha. Sugambere ndabwiye ko n'umupastor nje kuri terrain de basketball natutswe cyane. Bavuga ati umupastor aje kuri terrain bigenda gute? Umupastor agenda gushikira abantu. N'ubundi ngandi ko ndavuga nga naje muri YBS ndazi abantu baza kuvuga, bavuga ati mwari kumwe n'aba, harimo abamaraya, harimo abantu bameze gutya, harimo abanyavyaha, harimo abagorotsi. Mugabo jewe atake individu ndifuza gukura Imana mu mpome zine nkayitwara mu kibano. Imana ntiyugaranye, Imana yavuye mu ijuru ziratembera barayibona. Faut pas ko jewe faut ko aho hantu rero ntivyaciye intege, ahubwo navuga ati hamwe woneka abandi hagaca boneka nko muri yandi mashengo ndakuvuga amazina, umuntu yakoze cyane gusunya abandi bakamuha indege bakamuha ikindi kintu kanaka ikamutwara mu buzima busanzwe. Sinakizanye kugira ngo jewe menyekane, no pas du tout, ahubwo icompa kugira ngo wajye abandi nabo bashikirwe. Hari igenda nababwiye natanguje ko abaririmbyi bakwiye gushigikirwa. Urabona hirya no hino ariko dutwara abaririmbyi, ugasanga abaririmbyi bacu bagiye muri Kenya barahembwa, abandi bagiye mu Rwanda barahembwa, abandi bagiye muri Etazini barahembwa. Nimwumviye ko ajya abaririmbyi bagira ama repetition bakwiye gushigikirwa, apana les pasteurs gusa. Les pasteurs ni usanga barigwa mazu, mais il faut aussi quand même abandi bantu bakora ibikorwa batungwa n'amaboko yabo. Alors c'est pas un découragement, nibaza ko ahubwo mukwiye kudushigikira tugashikira n'abandi kugira ngo bigende neza. Murakoze. Okay, inyuma y'aya amafoto muri ko muratanga ubushimwe harabonetse nyuma yo kuboneka kandi amafoto
abapolisi inzego z'umutekano bapfukamye ni cya kintu cyatumye mucamo inyuma hajya amafoto nanone hari amajambo menshi yagiye yavuzwe kuri aya mafoto nyine acyaboneka inyuma yajya ya mbere ijya ni association y'abapolisi chrétienne twari dusanzwe turiko turategura kijya gikorwa ntibyahuriranye ni ibintu byasanzwe biko byategurwa ni kiranarangira kizorangira ejo kuri mess aho bari hariya bagiye n'ububanza ama officier n'umusore ko arakorera nga kizorangira ejo nange twifadikanije nabo twebwe tukovuga tuti byahuye n'ijya programme si ibintu byaciye biteguye ngo tugende gukora uko ni ibintu biri annuel rero kuba haragize abantu bafukama nibaza ko nabigije nagomera ku burongozi hanyuma raduha akajyo ko kubabwira tubabwiza ko kwakira Kristo barafukama nibaza ko ari Imana yabikoze si jewe hanyuma babivuze naho nagomba ndababwira ikintu kimwe Bibiliya iratubwira yuko mumbare kuvuga Bibiliya uko ndi pastori Bibiliya avuga yuko atabonongoza namwe uva ku Mana kandi Imana yizeho aba autorité nk'abajyo kugira ngo bahane inkozi z'ibibi reka mbabwire burya abantu benshi bazi kumukozi w'Imana mu pastori namwebwe muri abakozi b'Imana ajya abapolisi n'abakozi b'Imana burya umuntu arima ahevye kurima ari abantu benshi boca reka kubaho nanye n'umukozi w'Imana muza gutahabwije bajya taxi Imana abonye n'abakozi b'Imana rero l'objectif yo kugenda gushikira abantu bose c'est pour les sensibiliser ko umuntu wese akwiye gukora yisunze les valeurs de Dieu ahari umujournaliste hirya no hino kugira ngo vy'ukuri Imana ishoye gukwira atamaremeranya rimwe vy'uko umuntu akora akisunga les valeurs divines atake policier rero nawe arakwiye guhagarira ukuri kuko nayo yabwiye ngo nimuhebe akazi mukora igipolisi ahubwo cyangwa igisirikare nimusabe ibirenze ibyo mwemererwa by'akazi kagende neza merci beaucoup yego turabona kandi hariho ayandi makuru yakomeje kuzunguruka aho biboneka ngo ni conversation bikuragiranira n'umukobwa canke n'umwigeme ayo makuru mwotanga ku muco ibintu ngo byo gusabana udufoto batambaye utanga umuco kuri byo je murakoze cyane naje byaranshikiriye nko nabyo byagushikiriye numara ngo ndabibona rero nabatanze ama video hirya no hino baguma batanga ama video hirya no hino ngo ibintu nagize mais ce qui est là nuko ntarigira mbonamo mes coordonnées ikindi giya kabiri ni ibintu avec la flambée de la technologie ahubwo ni byari bishasha mu Burundi ahandi bijya byamaze kurenganwa kuko iyo umuntu ateye imbere canke karakora cyane abantu bacamucako mwotangara maze kubona abantu banyandikira ambye ati utaduha amafaranga turakumara amazi ugasanga abanyandikiye nkabye ati no nimushake muvuga ibyo mushaka murabizi hari abantu benshi badakora bicara baguma hamwe biyumvira ikindi kintu bokora hanyuma bagateka umutwe hanyuma ujya muntu yabikoze yaramenyekanye sinzi ko migeze kubona ariko haraba umukino umuntu yinjiye muri theater muzu yambaye maze agaca amenyekana cyane bajya abantu bariko barabikora amapaje yabo yaramenyekanye we never know bashaka ko badandaza bashaka babicije ku YouTube bakadandaza cyane sinzi biri nyuma yavyo mugabo ico nababwiye no kubasabira ikigongwe ku Mana jona ndabizi ko ariko nk'umupastor sinibaza ko nogenda bakina umukino nk'uyu murakoze hama bakabibesha zaciye igihe marabahariye oya nabaye publier hanyuma nibayibeshuze je nibaza vraiment yuko nibazi w'umurikiya c'est Jésus Christ yavuze ngo ivyo bagiriye igiti kibisi harakani icumye Jesus Christ dukurikira bambwiye ko ari umusambanyi ari yuzuye abadayimoni yicana n'abantu atazi etc ni yaba hariho nk'ibi byo Yesu Kristo bari kumukora byaje bankoreye bari gukora plus que ça rero nibaza ko ni ibintu vraiment uri umuntu ariko azukuri bitoguca intege ahubwo seulement nibaza ko byandushize kumenyekanisha n'abandi bantu bose reka fata kanya ngira abantu bamaze umwanya banyagako baruhuke kuko amamega ni menshi nibaza ko n'ibyago byabaye byinshi biconcentre ku mafere yabo jewe ndangirize ngamvuga ku icoje no comment par l'actualité c'est comme la météo ni météo birahindagurika temperature mu gatondo temperature ku mugoroba zamaze guhinduka cyane ejo mu gatondo zaba byaheze rero abantu baguma create ibintu bishasha abantu bakurika ibintu nk'ivyo abenshi nibatera imbere Kambia Barundi rero bikosantre ku bikorwa bikomakomeye n'amaviziyo yabo n'amareve bafise gusumba kuja kuraba utuntu nk'utwo usanga umuntu yakomanse ari ngaha undi ari hariya ugasanga n'utuntu vraiment kaza kubafasha murakoze arico bihuriye kuri année de conquête arico civugo cyo no mwaka mu ishengero ryayo bo année de conquête habaye byinshi cyane hagati muri bijya mubona nibaza ko mugiye kuza muravyumva hagomba gushya hanze
abantu benshi Année de Conquête yakoreye urashobora kwibaza nk'umuntu yatanguye atamodokari afise akaba ageze ku modokari zibiri kandi atari no mu gisagara ca Bujumbura ari mu gihugu hagati kubera kwikonekta kuri no yerekwa bashaka kuzotangara hagati mitwebwe abantu bagiye gushira hanze ibintu byinshi byabakorekeye kubera Année de Conquête rero si twovuga ngo gusa ngo iramatanye na Année de Conquête nibaza ko bimatanye niyereka Imana yampaye kuva nitavye umuhamagaro c'était en 2016 sinigeze mbona n'umunsi numwe nduhuka bateko barankritika aho natanguriye ngiye gukora bavuze ko abantu kugira ngo baje gusenga abandi ba 50000 wone mu pastor umuntu asanzwe nka 20000 n'ibindi bitandukanye sinibaza ko ari ikintu gisanzwe nagomba ndamenyesha ikintu kimwe sinzoruhuka uburundi budafise amahoro akwiye sinzoruhuka abarundi batarya ngo bahage sinzoruhuka abantu bakiri ibinebwe nzobigisha gukoresha amaboko yawe uko udakoze ntakajye BTV Burundi presents B News. B News. B News.